amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Kuri website akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Ndabaramukije inshuti bagenzi b'ibiganiro vya Omega Radio n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mugiye gushikirizwa na jewe Herve Habonimana. Ingingo nkuru ziyagize: Ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa vya leta no gutunganya ibisagara bwatunganije uruganda kubo vyega bose mu ntumbero yo kwemeza umugambi w'igihugu w'iterambere wo gutegura hamwe no gutunganya igisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Bikaba vyabereye muri Hotel Panoramique, muraza kubikurikirana. Ngo abavyeyi bakwiye kwegera abana babo mu kubaha ikiganiro atacu babahishije muri kino gihe amajambere asa naho ariko asa n'ayatitura imico y'abarundi. Bikaba bivugwa na Virginia Nizigama yaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mungere, navyo muraza kubikurikira. Abantu ngo bakwiye kwitwararika cane ibibahuza kuruta ibibatandukanya mu buzima bwabo, kuko umuntu ngo agirwa n'uwundi mu buzima. Ibi bivugwa n'umwigeme Irene Irambona, umwe mu gwaruka yaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwungere. Mu makungu turababwira yavugwa mu gihugu ca Angola, muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, muri Sudani y'Amajaruguru hamwe no muri Venezuela. Reka ndabibutse ko mudukurikira kuri website akaburungu Radio King akaburungu com akarungu gakitse radio akarungu gakitse Omega akarungu karyamye radio akarungu karyamye rimwe. Mukanya idoniro rya y'amakuru. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81. Tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, yes araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa vya leta no gutunganya ibisagara bwatunganije uruganda kubo vyega bose mu ntumbero yo kwemeza umugambi w'igihugu w'iterambere wo gutegura hamwe no gutunganya igisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Bikaba vyabereye muri Hotel Panoramique Gilbert Ndayishemeza. Muri urwo ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa vya leta hamwe no gutunganya ibisagara, umunyamabanga ntegayezwa Egide Nijimbere atubwira intumbero y'urwo Uganda. Nagomba imbere ko ndabishura manze ndabacire ku mayange intumbero y'iki cigwa. Mu bisanzwe murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi tumaze imyaka myinshi tudafise politike mu bijanye n'gutwara abantu n'ibintu. Kuva ku babiri hamwe hariho gutwara abantu n'ibintu, mugabo nta politike kanuni iza yerekana uko ibintu bitunganijwe. Iki cigwa rero kije gutanga inyishu kugene tworinganiza neza igisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Iyongeye aranamenyesha ko ico cigwa umuhinga yabahaye ko kibaha uburyo bwose kubijanye no kwiyunguruza n'ubunyene Egide. Ngira mwabonye iki cigwa baduhaye kiduha uburyo guteza imbere kwiyunguruza kw'abantu mu buryo bwose, haba mu ndege, haba mu mazi, haba ku mabarabara. Mwabonye ko yaduhaye inzira katwereka ati mu migambi muzoshira imbere no mu mazi murahashiremo. Mugabe yabivuze ko ari ivyigwa rikabakora, mugabe natwe bwa leta twamaze gutanga uwo mugambi. Murazi ko ari ivyigwa byo gusanura ikivuko cya Bujumbura, ivyigwa byo mu Rumonge bya bacubake neza biriko birakogwa, kandi ko twakorana n'abandi banyi bacu bindi bihugu tugire imigambi imwe y'ubutekano mu kiyaga ca Tanganyika. Ico bibaye rero tuzoshobora kuca tubana tubandanya ibikorwa byandanye. Nayo kubona hari imirongo miremire y'imodoka zunguruza abantu aha mu gisagara ca Bujumbura akaba ari ingaruka mbi yuko ata politike yahabaye n'ubunyene Egide. Izo ngwane zoko hari imirongo myinshi tuma abantu badashaka kwiyunguruza neza, ni ingaruka mbi ivuye kuko tavyigwa vyabaye byo gutunganya ico gisata. Iki cigwa rero kiza kiduha umuco, kiduha intumbero, kiduha n'ivyiyumviro zoshikiza kugira ngo tugire umugambi uri hamwe kugira dushobore kushira ku bibazo byose dufise bihanzwe mu gisata cy'abantu n'ibintu. Kandi tutamyesha ko umuhinga yatanze icigwa yasavye ko hobanza
gukorwa amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura ubwa mbere na mbere, ibindi bikaza bikurikira. Urakoze Gilbert. Ngo abavyeyi bakwiye kwegera abana babo mu kubaha ikiganiro ataco babahishije muri kino gihe amajambere asa naho ari katitura imico y'abarundi, bikaba bivugwa na Virginia Nizigama yaganiye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwungere. Nkuko uyu mupfasoni Virginia Nizigama bivuga, ngo abavyeyi barakwiye kubahuka abana babo mu kubaganiriza ataco babanyegeje, ngo kuko turi mu bihe vy'ubuhinga ngurukanabumenyi, ivyo bikaba biriko biratwara urwaruka rutari ruke. Ngo muri iki kiganiro nyene abavyeyi bakwiye kubereka iciza n'ikibi, ngo abavyeyi bakwiye kubereka iciza n'ikibi, bakanabatobokera bakababwira inyifato runtu bogira, kandi bakongera bakanabigisha na cane cane imico n'imigenzo y'abarundi n'abarundikazi. Ngo bogerageza kandi bakanabaganiriza ivyerekeye igitsina, ngo kuko abavyeyi banka kubibabwira abana bakaja kubyironderera hanze, ngo ndetse bikanatuma baja mu buhumbu butandukanye. Uyu mupfasoni agahamagarira cane abavyeyi kuba akarorero keza imbere y'abana babo, ngo kuko abavyeyi ari cirori c'abana. Nizigama Virginie akaba yarangije atera kamugwaruka kumvira abavyeyi babo, ngo kuko ari cariho c'Imana kuri iyi si. Urakenuye Mediatrice. Abantu ngo bakwiye kwitwararika cane ibibahuza kuruta ibibatandukanya, ngo kuko umuntu agirwa n'uwundi mu buzima. Ibivugwa na Irene Irambona, umwe mu gwaruka. Kugira ubumwe ngo ni kimwe kigaragaza ko atamacakubira hari, ngo ni nayo mpamvu abantu bakwiye kwitwararika cane ibibahuza nk'amashirahamwe yo kwiteza imbere n'ibindi bisa n'ivyo kuruta kwitwararika ibibatandukanya, ngo kuko umuntu agirwa n'uwundi. Irene Irambona n'umwigeme w'imyaka 23 agira ati, iyo umuntu araje ushinga no kwiteza imbere wenyene agashaka kubasa tuno twanje abasa nk'umuntu ari mu ishamba rya Nyaganande, ngo kuko gikoko gishobora kuza kikamurya ntagire umutabara, ariko ivyo navyo bikaba bitabereye ku muntu uwo ari we wese. Ngo ariko abantu bakwiye kwitwararikana hagati yabo bagashira hamwe ivyimviro, gutyo bagatera imbere bakanateza imbere n'abandi. Irene Irambona akaba yarangije ahamagarira abantu bose kugiriranira urukundo, haba muri duke canke twinshi, ngo ko hari urukundo byose bishoboka. Reka makuru yacu tuyabandanize mu makuru yo mu makungu. Amakuru tugiye guhera mu gihugu ca Angola. Kuri uwa gatandatu harategekanijwe guhambana iteka uwahoze ari umukuru w'abagwanyi b'umuhari Inita azwi ku izina rya Jonas Savimbi, inyuma y'imyaka 17 yitavye Imana. No kuvuga ko yari yitavye Imana itariki 22 Ruhuhuma umwaka wa 2002 Irwena afise imyaka 67. Ivyo bikabonwa nk'intambwe yo gusubiza hamwe nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'icahoze ari umuhari Inita, ariko ubu akaba ari umugambwe, akabazwi ku izina rya Arsidis Sakala Simoes. Uyu mwaka inyuma y'ibiganiro vyinshi, leta, umugambwe Unita n'umuryango wa Jonas Savimbi barumvikanye amaziko y'iteka ahasanzwe hahambwe se wa Jonas Savimbi Iropitanga, akarere ko hagati mu gihugu ca Angola. Twamenyesha ko Jonas Savimbi n'umuhari yararongoye bagwanye imyaka 27, ingwano yahitanye abantu 500, ariko urupfu rwiwe rukaba arigo rwarangije iyo ntambara. Abanyagihugu bamwe bakaba bashimishwa n'iyo ngingo ya leta, ariko abandi bakayamirira kure bavuga ko hakwiye guhambanwa iteka abandi bahitanywe n'iyo ntambara. Venezuela. Hari imyidogo myinshi y'abavyeyi b'abana bagwaye kanseri hamwe n'abaganga bivuye kwibura ry'imiti, bigatuma abo bana baguma bitavye Imana. Mbere muri uku kwezi kwa Rusama hoho bikaba vyabaye akayobera bahinga. Iryo bura ry'imiti rero rikaba riva hanini ku ideni ico gihugu gifitiye leta y'Ubutaliyano, ideni rya baba imiliyoni 10 z'amafaranga y'abanyaburaya bita euro. Ivyo navyo bigaca vyica amasezerano yari yashizwe ko umukono n'igihugu c'Ubutaliyano
amasezerano n'ishirahamwe ricukura ibitoro PDVSA mu bihumbi 2010. Umukuru w'ico gihugu Nicolas Maduro akaba avuga ko iryo deni ryarishwe biciye mu banki y'igihugu ca Portugal, ariko ko amahera yafashwe kubera ibihano leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ico gihugu. Yaba rero Nicolas Maduro canke Juan Guaido batavuga rumwe, nta numwe ashaka kwemera ko ari intambamyi z'ubuzima bw'abo bana. Abaganga bakavuga ko atagikozwe ishobora kuba nabi gusumba. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'imyaka 2 se w'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yarazwi ku izina rya Etienne Tshisekedi yitabiye Imana i Bruxelles mu gihugu ca Belgique. Ikiziga ciwe kikaba cashikaniwe ku kibuga c'indege c'Injiri ejo haheze igihe c'isaha 12:22. Felix Tshisekedi akaba ariwe yararongoye abagiye gutegera ico kiziga. Isinzi ry'abanyagihugu rikaba ryari ririndiririye hanze riririmba rimugereranya n'igiti c'agaciro citwa baoba. Aho nyene hakaba hari hishikiye abakuru b'ibihugu batandatu, muri abo harimwo wa Angola, wa Congo Brazzaville, u Rwanda n'uwa Togo. Ejo haheze rero kakaba karakaruhuko, amaziko akaba azomara iminsi 3. Fayulu atavuga rumwe na Felix Tshisekedi akaba yashize ifoto yiwe ari kumwe na Etienne Tshisekedi ku rubuga rwa Twitter avuga ko anezerejwe cyane kubona yarabaye hafi y'uwo nyakwigendera, ko yagwaniye intwaro rusangi n'ubutungane. Ko bamenyesha ko Etienne Tshisekedi yavutse mu mwaka w'igihumbi 1932, akaba ari umwe mu bagendanye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca RDC bita Zaire Mobutu Sese Seko. Akaba yarabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati, araba n'umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya Mobutu Sese Seko. Akaba azwi nk'uwatanguje mu kinyegero umugambwe UDPS mu gihumbi 1982. Reka makuru yacu yo hanze tuyarangirize mu gihugu ca Sudan. Igisoda c'ico gihugu ari naco kirongoye ico gihugu inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bw'uwahora ari umukuru w'igihugu, caraye gifashe ingingo yo kugara ibiro vy'imbonesha kure y'igihugu ca Qatar Al Jazeera. Ivyo navyo bikaba vyamenyeshejwe ku munwa urongoye imbonesha kure ngaho mu gihugu ca Sudan. Ingingo Al Jazeera ibona ko ari yo guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha makuru, ikavuga ko izobandanya itanga amakuru y'ico gihugu itivanze mu vya politika. Iyo ngingo rero ifashwe mu gihe mu gihugu ca Sudan hariko haba imyiyerekano y'abanyagihugu basaba ko intwaro yohabwa abanyagihugu atari abasirikare. Ivyo navyo bikaba bidashaka kumvwa n'abajenero bafashe igihugu, bakanagabisha abo banyagihugu ko hagiye gukoreshwa inguvu zirenze. Iyo televiziyo rero ikaba ihogwa kwerekana iyo myiyerekano. Kuru yacu ningaha nyene tuyarangirije, ariko kuba yafatiye hagati na hagati reka tubibutse ingingo nkuru zayiziyagize. Ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu, ibikorwa vya leta no gutunganya ibisagara bwatunganije uruganda ku buvyega bose mu ntumbero yo kwemeza umugambi w'igihugu w'iterambere wo gutegura hamwe no gutunganya igisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Mwabikurikiye ngo abavyeyi bakwiye kwegera abana babo mu kubaha ikiganiro ataco babahishije muri kino gihe amajambere asa naho ari katitura imico y'abarundi. Bikaba bivugwa na Virginia Nizigama yaganiriye na mugenzi wacu Mediatrice niyo mwungere. Navyo mwabikurikiye. Mu makungu twabashikirije yavugwa muri Sudan, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Gabon no muri Venezuela. Reka ndabashimire mwese mwari muduteze yompi, nongera nshimira na bagenzanje Mediatrice niyo mwungere, Gilbert Ndayishemeze bamfashije gutorokanya aya makuru. Hervé Habonimana nije nabashikirije, naho butaha. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio